Arigeze kumbwira ko vuba cyane wifuza kuzana umufasha mukarera abana mukavyara n'abandi, ariko ayo makuru nararindiriye narayabuze. Byagenze gute? Wari kurambesha canke baguma bakugora? Ni kwa kundi nyene ni nk'aba bandi? Oya, mu Kirundi ciza no kubwira uti urwo murindiriye nta kibazo. Ariko ubiravye ubona biriko biraza, basi hariho girlfriend ku ruhande umurindire nyene kuko bavuze ngo uracarindiriye. Donc gumiza amaso ku muryango, gumiza amaso mu nzira. Yes, bakunzi ba Bujohi TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera ari Juma Jux Professional, nkaba ndi kumwe n'umutumire wacu uno munsi akaba ari Plata, asanzwe akora umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi arawukora akanawuririmba. Oh my god, ni umu producteur kandi ni mu musicien. Nkuko mubisanzwe mubizi, indirimbo ziwe ni indirimbo nziza kandi ziruhura, ariko abatarigera bumva indirimbo za Plata uyu munsi arababwira muza kuja kuziraba kugira ngo muzibone, abumviriza mushobore kumviriza. Ndakuramukije Plata. Yeah, ndabaramukije nanje. Karibu cyane muri studio yacu. Ego. Studio yacu bibona gute kwera ndi sûr n'ubwa mbere ushitse muri studio yacu shasha? Bon, birampimbaye kuko uko nari nsanzwe nzi studio ya Bujohi TV siko ndayisanzwe no munsi, bisigura yuko harabaye ihinduka rinini kandi ryiza. Ni iterambere ku bayobozi, kuri nyeneyo no kuri twebwe abaririmbyi, kuko ubu wigeze kubona ikiganiro mperuka kugira akacabona n'uyu munsi ikiganiro ndiko ndakora mva acabona neza yuko hariho ikintu cyahindutse kandi kinini ciza cyane. Ego, turagushimiye. Plata, wiriwe gute? Umunsi wawe uba uri kuragenda gute? Kuva mu gitondo kugeza kuri saa tugeze? Ndashima Imana kuko hariho abandi muri no saha bariko bararira kuba babuza ababo, ariko je nawe turi bazima, mba nivyo gushima Imana kabisa. Plata, warigeze guceceka ariko ubu turabona ko urakora. Igituma uri kurakora cyane muri iyi minsi ni ikihe? Kandi mu gihe giheze wari waracecetse cyane? N'ubundi ntibyari ngombwa ko nguma mu gacerere, byasaba yuko nkora, ariko icyatumye nja mu gacerere peut-être kwari ugushaka kwipanga, kwitegura neza, hama mu nyuma ushobore kuza mboneke mboneke ukundi. Ego. Plata, igihe duherukana dukorana ikiganiro ntagiye giheze, igihe duherukana nagusanze kuri studio usanzwe ukorera imirimo yawe, twasanze ibintu byifashe neza, uratubwira ko wari umaze igihe uri kuravyigira, ariko aho bigeze warabimenye. Nizere ko ubu watangiye gukora kubera ari indirimbo nyinshi twumvamwo touch yawe kandi twumva na kakantu kawe karavuze. Abaririmbyi baza gukora indirimbo hajya bakunze kukugora cyane n'abakobwa canke n'abahungu? Bisanzwe tuzi ko abakobwa bagorana ibyo byose, ariko rero abakobwa ni bake baririmba, keretse ubu nguma mbona haza benshi, ariko abamaze kuzajya iwanje ni bake. Bisigura yuko abagorana ahanini mbona ari benshi n'abahungu. Mugabo umuririmbyi akugora ari uko yaje nyine atiteguye, ariko umuntu aje muri studio yiteguye ndibaza ko cyo kugorana bitaba. Plata, wowe nk'umuntu usanzwe ukora akazi ko kuririmba ugakora n'akazi ko gukora kandi umuziki mu buhinga, twumva mu buhinga bw'ivyuma, kugira ngo dushobore kuronka indirimbo z'aba bandi baririmbyi bagenzi bawe, hagati yo kuririmba no gukora umuziki ikirundi, attention, kiragoye. Kuririmba no guhinyanyura, ico ubona coroshe cyane ni iki? Bon, biravana. Iwanje byose biroroshe kuko byose ndabikora, hama gusa ikigoye nasanze ari guhinyanyura, kuko indirimbo kuyiririmba ndashobora kuyiririmba iminota 10-15,
ariko kuyikora rero kugira ibi ndirimbo bashobora no gutwara ukwezi, umwaka, amezi 2, amasaha 10, ikintu waririmbye iminota 10, iminota 15. Okay. Plata, reka tuve gato mu muziki tuje mu buzima busanzwe. Warigeze kumbwira ko vuba cyane wifuza kuzana umufasha mukarera abana mukavyara n'abandi, ariko ayo makuru nararindiriye narayabuze. Byagenze gute? Wari kurambesha canke baguma bakugora? Ni kwa kundi nyene ni nk'ababandi? Oya, mu kirundi ciza no kubwira uti we gumurindiriye nta kibazo. Ariko ubiravye ubona biriko biraza, basi hariho girlfriend ku ruhande uca basi nadupresenta ati Demayi we n'uyu, bibaye uzobimenya. Gumurindire nyene kuko bavuze ngo uracarindiriye. Donc gumiza amaso ku muryango, gumiza amaso mu nzira, gumiza amaso mu kirere, gumiza amaso hariho hose ubona yuko hosiruka ivyanje. Okay. Plata waretse gusohora indirimbo nziza, muri izo ndirimbo nziza reka tuvuge indirimbo yawe Icupa. Ni indirimbo ifite akanovera, ni indirimbo from yumvirije umva ko ari indirimbo iryoshe itambika, ego imeze neza, ariko hageze kuri clip y'indirimbo ibintu bica bipfa. Byagenze gute kugira ngo indirimbo nziza nk'iri bikorere clip nk'iri? Ni atari gusa no kubwira yuko ivyo uvuze nagiye kubibona haize iminsi, mugabo ndibaza turi muri gahunda yo kubisubiramwo ko ni byinshi nakoze bitameze neza. Si video y'Icupa gusa, hariyo video y'indirimbo nigeze gumeruka gukora yitwa Nyiganga, hariyo n'indi twaraha twasanze nyine kurya. Navuze ati nari maze iminsi mu gacerere nshaka kuza mfise ubundi muzo nyene mbone kukundi. Rero muri zirya speed cyo dusanga turiko turihuta tukaca dukora byinshi bibi, hako dukora bike byiza. Bisigura yuko mu minsi mike ndibaza tuzobifuta kuri YouTube yanje, naho bamwe baza kuba bifise nta kibazo, ariko tuzobifuta kugira tubikosore dushire ko byiza bisobanura kandi bisobanuye. Okay. Ariko mu gukora ijya clip y'indirimbo yawe amakosa manini yoba yarabaye ayi wawe canke ayi mu director? Amakosa manini yabaye ayi wanje. Ni jewe igihe namaze ndi mu gacerere nkaca mbona mfise gahunda yo gukora video ca ndashuha rwose. Umva sinashatse kumviriza ibyo bambwira, naguma ndabubwira gusa sohora barankumbuye. Umva ni jewe. Okay. Plata uri mu baririmbyi duhora tubona kuri stati zawe kenshi postinga uri gukina umupira. Inyuma y'umuziki ubu mujwe? Ndakunda umupira kuko umuryango wacu bose n'abakinyi guhera kuri papa yarumukinyi, jewe narumukinyi, naho narumukinyi ndumukinyi naho cyane mboneka mu by'umuziki. Grand frère wanje nawe ne n'umukinyi kandi n'umukinyi mwiza azwi kandi amaze gukora byinshi byiza. Ego fise n'abandi abayomba banje n'abandi benshi cyane gusa mu muryango n'abakinyi. Iyo habaye nk'umukino hagati y'abamenyesha makuru n'abaririmbyi b'umuziki ukunze gukina uri ku nimero zingahe? Nkina kuri post igoye cyane, nkina kuri 11 kuko ndumuntu mu kibuga anyaruka cyane. Okay. Abantu bumvise Plata inyuma y'umuziki bumve ayandi mateka yawe n'ubuhinyanyuzi nabwo tubushire. Plata n'umuririmbyi, Plata n'umuhinyanyuzi, Plata n'umukinyi w'umupira, Plata n'umwe mu bayobozi bishira hamwe ry'abanyamwema batagira imbibe mu Burundi. Plata asanzwe ayoboye equipe canke team benshi ubu dukoresha imvugo ivuga ngo label best way. Ego hama Plata n'umuntu yitaho abandi akihebera abandi. Nje ndemera no kurara inzara ariko simbona umugenzi amerewe nabi ndamureka uko nyene. Ndakunda abantu kandi nkunda bose, unyanka ugira gute je ndakwereka urukundo.
Plata iyo uhuye n'umuntu akaguca intege ikintu ukunze kumwishura niki? Bo biravana guca intege umuntu biravana. Jewe nciye intege sindabitahura kuko niho nci intege mu kintu ubuzi kudakora kandi utazi. Unciye intege petetre ubushaka yuko ndabiheba wowe bandanye mu gihe udashoboye gukora icyo ndiko ndakora. Okay. Turasubiye kandi mu kazi kawe k'ubuhinyanyuzi. Plata, indirimbo umaze gukora igahitinga cyane ni iyihe yari yitwa gutera umuririmbyi? Yari umuririmbyi wuhe? Yoba yari umuririmbyi wuhe yakoreye muri studio yawe hama wewe akaba ari wowe uyikora hama igahitinga, naho yoba atari umustar cyane ariko akaba ari indirimbo basi yabaye hit cyane? Icyo nshimira Imana nuko indirimbo nyinshi nkora ndazumva. Harigeze no kugera igihe haba amahiganwa yo kurangiza umwaka, amahiganwa y'ibiki nkaca nsanga indirimbo nakoze zose mu mpande zose ziba iza mbere. Iyo nakoreye umukongomani akagenda mu ihiganwa hari iwabo akantelefona ati ya ndirimbo wankorera niyo yampaye ibi n'ibi. Aha nyene harigeze kuba amahiganwa mu Cibitoke, indirimbo zose uko nakoze indirimbo zitatu niko habayemo iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Izindi ndazumva mu bijya by'umuririmbyi w'ukwezi kuri Buja, izindi ndazumva kuri RFM, izindi ndazumva henshi zo nkoze. Bon guhitinga naho bivana rero n'ukuntu nishaka ry'umuririmbyi kuko je ndakunda hinyanyura nkaheza mpejeje nkaca ndamuha umuririmbyi ko umuririmbyi niwe asohoye indirimbo abafitiye umugambi. Rero izo mpora numva cyane ndazumva zikangaruka, nizo ntumva sinzi aho bazishira, ariko icyo nzi gusa kimwe ibyo nkoze ndabanka ama feedback. Okay. Plata, ibintu bishasha buriko dutegurira nibi? Bon icambere wantoye ikosa ndaryemera kandi vuba cyane ngiye kubikosora nkuko nawe warabibonye ko ari amakosa harimo amafuti. Icyo ni cyambere nemeye. Icya kabiri narigeze mu minsi yeze narigeze gusohora affiche ndi kumwe na Black G twari Gitega kugira ngire lancement ya album yanje nshasha yitwa Ubudasa ni Bwiza. Harabonetsemo umuntu abitoba ukuntu nabi, hama concert ntiyagenze uko twari twabipanze. Navyo biri mu bintu ngiye gusubiramwo kugira bigende neza. Hama nyuma y'ivyo bikorwa bibiri mvuze hariyo na clip mperuka gusohora yitwa Urabizi, nakoranye n'umwe dufashanya muri team ya Best Way yitwa Wizeden, iri kuri YouTube. Kandi hirya y'ejo mu minsi y'indi iri imbere ngaho nzoshutinga iyindi ndirimbo nshasha yitwa Huha. Urumva nta mwanya mfise kandi wo gutakaza umwanya ndiko ndakora. Narijya wambwiye ati twarabonye tunenga nuku cansabwa rero kumviriza cyane kugira nzokora ibintu basi bavuge bati ni nziza muga hajya muga ntacyo bitwaye, hako bakubwira ati hajya ahantu harabuze kandi ni nabi. Ego. Okay. Plata, iyo bishitse ugahura na Nodi ari umutambukanyi wawe mu mutima canke ikintu hora wiyumva canke ikintu gica kiza ubwa mbere niki? No kumuramutsa canke no kumwihoza? Ndibaza bavuga ati ngo kwiyunguruza canke kuva mu ishure uja mu rindi waramenye ntibingana n'uwadubuye. Uwamenye akagenda mu rindi ishure nasubira kwiga iby'inyuma ahubwo aca yiga ibindi, muga uwadubuye aguma yiga ibyo. Rero guhura n'umuntu mwahorana mukaba mwaravanye birashika kuvana n'umuntu ariko ntacombuza kumuramutsa, ntacombuza kumuvugisha, gusa haca hazamwo imipaka hagati. Gusa sinovuga ngo ca nibuka ibi n'ibi kuko yaba duhura nkaca nibuka ivyo bintu ubwo nyine ca nsabwa kumusubiza, ariko nsabwa rero kubyirengagiza no kubyibagira, ariko nkavuga ati ujya muntu ndamuzi twarigeze
yambu nkabandanya. Ubu bishitse ugasohokana n'undi mukobwa ikintu wifuza ko atogukorera n'ikihe kugira ngo ntibize bishike ku babare nuko wigeze kubona? Icyo novuga ni ikintu kimwe, ntabeshe abantu benshi baripfuje cyane kumenya igituma jewe n'umugore twavanye, ariko icyatumye je n'umugore tuvana nyamukuru ni telefone. Kubera usanzwe uri umustar waronka ama message menshi cyangwa ama appel menshi. Bon, ndibaza isi y'ubu ni atari telefone ku ngo z'ubu murambona ikora ibintu byinshi bibi kandi ironona byinshi. Jewe ndumuririmbyi ngira nkaba umuhinyanyuzi kandi ndumuririmbyi azwi akunzwe ego uko biri kose, ariko ibintu nakira ngaha ku telefone ni byinshi binsaba jewe gukoresha ubwenge, bigasaba kumenya uko nitwara kugira ubuzima bwanje bumere neza kandi n'urugo rwanje ruje ku murongo. Ariko gace usanga umugore uraza abagore baramugupfuha ni atari gutahura biragoye. Ariko Platrad umugore atagufuhira ntabagupfuha. Ariko rero hari ikintu nama mvuga iminsi yose, kugira ndagutore mu bakobwa imiliyoni bari ku isi ndagushire mu nzu nuko nakubonyemo ikintu bajya bose badafise. Kugira wemere kuzi wanje mu gihe wakurikiwe n'abahungu barenga miliyoni ku isi nuko washimye byo nakubwiye. Rero uje kumfuhira sindabitahura kuko reka ndakubwira ikintu Plat. Ivyo ndabitahura ndiko ndakubwira gusa uko je ndabifata muri jewe. Jewe sinumva yuko bon gufuha bibaho, ariko je umuntu amfuhira maze kumutora nkamushira ahantu nkamubwira ati jewe nawe ubuzima bwacu bwose tuzobana imyaka yose akaramata, hamuka tuzana ivyo gupfuha ucumengo ushaka yuko nzana n'uwundi canke ucumengo nakuzanye nyine kugira ndagutobera ibyawe hama nkaca ngenda mu bindi, mu gihe mu rugo haba hasabwa ikintu cyitwa ukwizera. Donc utanyizeye ko gupfuha biri mu kintu kimwe cyitwa ukutizerana mu nzu. Ego gupfuha iyo umuntu apfuha Plat, iyo umuntu agupfuhiye abagukunda, ariko iyo umuntu agupfuhiye cyane akarenza abatakwizera biratandukanye. Hariho gupfuha ushobora kubona nka message ukababara akakubaza, ego, ariko hariho no gupfuha cyane nabyo iba bon mu ncamake harabaye exaggeration yo gupfuha. Okay, urumva rero amajambo make ntiyarakwizeye ijana ku ijana, ariko biragoye kandi kwizera abantu b'abastar en plus umusani abantu bari babasani biragoye kubizera. Bon nakibazo. Okay, Plato watubwiye byinshi, watwemereye ibintu byinshi ugiye guhindura n'ibindi ugiye gukora kugira ngo uryohere abafani bawe, ugiye kubazana ibintu byiza kugira ngo ubereke impinduka na cyane mu muziki wawe. Plat, wewe nka wewe ubiravye umuziki w'u Burundi uri kugenda gute? Wewe nk'umuntu asanzwe ahinyanyura kandi ukanakoramwe byo muri studio urabizi, n'ibindi byo kuririmba urabizi, ikintu cyo kuba kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere cyane n'iki? Icyo kugwa ku muziki w'u Burundi bon honyene ubwanje nakoresha imvugo ivuga iti haracarimwo utuntu tuturwara nyene kugira umuziki wacu witwe kuri umuziki. Icyambere hariho abantu biyita yuko bajejwe guteza imbere umuziki n'abanyamuziki, ariko muri bo hakacazamwe akadayimoni ko kwirengagiza abanyamuziki n'umuziki wabo. Rero kugira tuvuge tuti umuziki wacu wateye intambwe muri iyi nzira, je icyambere intambwe tumaze gutera ni intambwe ya production yaba mu masanamu no mu audio, ariko kumenyekanisha umuziki wacu mu gihe bikigorana ngaha nyene kumenyekanisha ngaha iwacu abiwacu bawukunde, sinzi yuko zotera imbere
batumenye hanze mu gihe aha anyi wacu honyine bataratumenya. None nk'indirimbo yawe icupa turangiza dusa n'abarangiza ikiganiro cacu, indirimbo yawe icupa wewe uyumvise, jewe ndayumvise ndumva ari indirimbo ifise akanovera, ndumva ari indirimbo nziza, ndumva ari indirimbo ihagaze neza kubera ni indirimbo itambika, ni indirimbo iryoshe, ni indirimbo nziza. Kubera iki ijya ndirimbo yari kuretaga vurugu basi atamuci. Bon, ikintu no kubwira kimwe ubwanje novuga uti sinzi yuko ari inama bamenyesha makuru bagize. Buja Hit TV ni TV online. Ama TV online ntakadakora kugira abaririmbyi b'iwacu mu Burundi bamenyekane, naho abakunzi b'umuziki w'u Burundi bose badafite ama Android canke bataja ku rubuga ngurukana bumenyi kugira babone ivy'iwacu, ariko ntako mutagira kugira bajya rero bafise ubushobozi bwo ijwi rimwe rikumvirizwa n'abantu igihumbi. Dufate nka radio y'igihugu, hariho Buja, hariho RFM, hariho CCIB, hariho Nderagakura, hariho Isanganiro. Nk'umumenyesha makuru umwandikiye nka message uti je nasohoye indirimbo ndashaka iganiro canke umpe programme, akaca kubwira ati nta mwanya mfise, ukaca umubwira kandi ati basi mbwira umunsi uzofise umwanya naho hoca ukwezi canke indwi zibiri, je ndi tayari, ngo reka kungora kandi ntusubire kunyandikira. Ivyo ni ibintu bimaze kunshikira. Barahari aba journaliste bakwishe gutyo. Ego barahari. Navyumva. Kaca wiyumvira rero nk'ubundi umusavye ikiganiro akakubwira uti ngo wewe narakubwiye anye ku radio yacu udatanze amafaranga nta kiganiro tuguha. Ngaca niyumvira none ikiganiro bisigura yuko umuntu wese ataririmbye atagize gute gusa atanze amafaranga agira ikiganiro, nawe yogenda akaririmba amadieze atanze amafaranga arafite droit ya umwe wa moja 2 3 nkabigira ngo ishiringi. Urabona ibintu nk'ivyo. Ngaca niyumvira none dukore gute? Je narinzi yuko umuririmbyi akoze vyiza bategereza kumupromoting kuko ababaye imbuto. Umumenyesha makuru aca yitera umuririmbyi akaduga, bakaca bagenda rero bamukurako bijya batamukuye ku bwa mbere mugabo bakabaka. Donc kujya bavuga ngo pole pole ndo mwendo ama yani ya ivu mugabo ukaca usanga ukaza wumva ubundi ngo numumenyesha makuru ukamupanga umubwira ni bimeze gutya dukora ukuntu wagenda kuraba ugasanga nta na kimwe ajejwe no kwiradi kandi ugasanga yakunywereye n'utuyeri wa musorore. Ivyo ntacyo bitwaye kunwa turadusangira byinshi mugabo tugiye mu vy'akazi tutabanje gukundisha abo ngaha bakunda ivy'iwacu ntitwiyumvire yuko nabiga tuvuga ngo amavi ugasanga indirimbo bayishyize no kuri YouTube kugira izokwize na views 100,000 bitwaye amezi 6. kubera iki? Kubera bitari mu mitwe y'abarundi ba mu Burundi, ariko natujya tu viewers duke turonka ku barundi bari hanze, nabajya abafanzi bo ngaha bajya bo mu maraso bavuga bati uyu ndamukunda bimwe bidasanzwe. Ibindi navyo ugasanga turiba. Je ndashobora kuza nkafata telefone yawe nkaraba ntabwo ari yabona kuri channel yanjye, nkaca niyabonesha par secret ntunamenye, nkaca ndagusubiza. Ndashaka ama views, nkagenda ahantu muri fete nkaza mfata ama telefone y'abandi klika ku ndirimbo yanje kaduka ntanamenye. Usanga hariyo ni byinshi by'amafraude yaba kubaririmbya kumenyesha makuru. Donc tubanze kwanza dukundisha abo ngaho ivy'iwacu. Twaragiye muri fete ryari tumara hafi amasaha 2 ndiko numva gusa ni Amerika, Jamaica, Tanzania he. Ndabaje gituma ngo izi inyengo zirafise quality. None wamenye gute ko zifise quality? Wamenye ko zifise quality kubera wagumuja kuri internet ukazibona kenshi. Fata indirimbo yo nga yari yo yose itagira quality uyivugije incuri 1000 ntaco buza yuko umurundi ayikunda. Tugeze ku musozo twasoze ikiganiro cacu. Plata ndagushimiye ku makuru amwe twagiye turonka biciye kuri wewe. Nimba ufise ico ubwira abakurikiranye ikiganiro cacu n'abakunzi b'umuziki wawe wakibashikiriza tukarangiza ikiganiro cacu. Ndibaza Buja Hit TV irafise abantu benshi bayikurikirana. Kimwe gusa
utari bwa gira akantu bita subscribe gufyonda ahantu hatukura hariho agakenge yohafyonda kugira aguma abona byinshi nta nibaze ngo ni ikiganiro gusa cy'iwanje gikinga kuri Buja Hit TV ahubwo turi benshi kandi amakuru ni menshi y'abaririmbyi no basaba yuko bofyonda hajya kugira bagume baba ku mwanya baronka amakuru mashasha y'abaririmbyi na bishasha by'abaririmbyi biciye kuri Buja Hit TV hama ubutumwa ku baririmbyi bagenzanje tukazane tutafika hama ndibaza uno munsi amakosa turiko dutora mu muziki wacu yaba ku baririmbyi canke abamenyesha makuru ejo canke hirya ejo birashobora guhinduka hama Imana ikadufasha umuziki wacu ukagera kure. Ndagushimiye cyane Plat. Yes, ndashimiye abantu mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu. Nizere ko mwaryohewe, nizere ko amatwi yanyu yariko arumviriza ivyo turiko turavuga. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Yari Nancy Amanda, nari kumwe na Plat, nyuma ya kamera hari Juma Jux Professional. Turabakunda cyane. Bye.